ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe bivanye n'umwe wese aho aherereye. Ubushize twarize ku munyororo turiko twiga wa muga wacu wo gufuma, twarize ku munyororo ari wo wuyu. Ubushize twize umunyororo ari wo wuyu, ndibaza kubankurikiranye baragize gute barawutahuye. Twarize ku munyororo, ubu naho nifujije ko dushobora kwiga munyororo wa mwiba, ibi uburyo babifuma. Nifuje ko twokwigira hamwe munyororo wa mwiba. Narabwiye uko gufuma ari ibintu bitandukanye, bigenda bitandukanye. Hari gufuma umunyororo wa mwiba, umujazo ari wo wuyu umujazo. Sinzi ko tuko turabibona, umujazo ni wo wuyu. Hakabaho gufuma makunguru nayo nyene narayiberetse, niyo iyi niyo makunguru narayiberetse. Hama hakabaho n'amakarafu yose narayaberetse, makarafu niyo yaya. Hakabaho na mwiba, ejo sango ubushize sane naberetse ico bita mwiba. Mwiba imeze nka makarafu, mwiba imeze nka makunguru, ariko bwobwo ni buto buto, sico kimwe, ntibusa. Murabona ko bitandukanye, iyi ni makunguru, iyi nayo ni mwiba. Urabona ko bitangana, murabibona. Uyu munsi rero nifuje ko twokwigira hamwe uyu munyororo wa mwiba. Nababwiye ko hariho munyororo wa mwiba, makunguru, makarafu na mwiba hamwe na mujazo. Ni ibintu bitandatu. Ibyo umaze kubimenya, bagabo ishuka yawe nta shuka n'imwe ishobora kukunanira, No musi rero nashatse ko twokwigira hamwe munyororo wa mwiba. Munyororo wa mwiba ni wo wuyu, ubu buzingi buri nkaha. Ushobora kuba bagucapiye ari umuzingi, canke babugize uku nyene mbubona bumeze, canke bakabugira uku. Murabibona kwiyishuka. Ubu bwose mubona ni munyororo wa mwiba. Wende nashatse twigire hamwe uyu munsi. Ushobora gutora igitambara cawe, inuzishuka yawe, canke agatambara gato kwigira ko. Sikuvuga yuko woca wigira ku kintu kwishuka nini. Ubishoboye urashobora kwigira kwishuka nini, canke utabishoboye ukigira ku gatambara. Mugabo pana agatambara kaniro, agatambara gasa n'akagumagumye, niko ushobora kugira gute kwigirako. Uyu munsi rero nifuje ko twokwigira hamwe munyororo wa mwiba, kubera urwaruka rwinshi, hari urwaruka rwinshi rwicaye ataco uriko rurakora. Mugabo umaze kumenya umwuga, ugasanga ibintu bigenze neza, arikenuye mu buzima bwa misi yose, agashobora kugira gute kuronka uburyo bw'amafaranga. No munsi ishuka ngiyi tena, uyu munsi nticafye. Nifuje yuko nomera nkuko nawe muba mumeze, ugatora ikintu ukicapira kugira bigende neza. Uyu munsi reka nanjye ncape murabe, hanyuma tugire gute tugendere hamwe. Uwoba afise igitambara, yoba ariko arumviriza, yoba ariko araraba iyi video, yotora agatambara hanyuma agacapa. Amaze gucapa agatangura nkuko nanje nzoba natanguye. Arashobora kugira gute kubitora canke kubimenya. Reka nca ndabereka ingene nacafye, nawe ubikeneye wotora agatambara kanaka ugacapa nkuko nacafye, hanyuma ukavyiga ku buryo umaze kubimenya neza ushobora kugira gute uzotora yashuka ukagenda ugacapisha. Haba umaze gucapisha ugatora ishuka yawe ukayifuma kandi ukabimenya neza.
narababwiye abakeneye kuja muri groupe ko nshobora kubigisha turi kumwe amaso mu yandi. Inimero narayitanze ya WhatsApp, n'ubu ndayisubiramwo ni 69 65 69 14. N'umukuru w'igihugu wacu yaravuze ko dushobora kwihangira imirimo tugakora imirimo. Nibi ni imirimo yoduteza imbere. Kamuraba ingene nacafye buno burongo bubiri, murabubona? Uburongo nacafye nubu bubiri, sinzi ko tubibona twese. Nawe ari wewe wotora ishuka yawe canke agatambara kawe ugacapa buno burongo bubiri. Reka rero dutangure ingene twoca dutanga kugira dufume no munyororo wa mwiba wacu. Uratora urunyuzi shimye gukoresha uyu munsi ni runo urushinge nago nuru nibyo rushinge rushona impuzu. Ugafata urunyuzi rwawe ugashiramo mu rushinge. Narababwiye yuko muca mufata aha mugafundika agafundo kugira ntiruze gucomoka, murabibona. Hanyuma ugafata ishuka yawe kuko aya maguru aradufasha, aya maguru yacu arayifata akayikomeza. Kare tugire hamwe, murabona mpereye aha. Sinzi ko tubibona muri bwa burongo, mpereye karongo ko hepfo. Hanyuma nkagira uku uru runyuzi uru runyuzi ruja n'ubundi mu kuboko k'uburyo, murabibona. Ejo ku munyoto twavuga ko ruja mu kuboko k'ububamfu, ariko ubu ngubu urabona iyo urunyuzi ruri, murabibona. Urunyuzi ruri ino ndiko ndafumira. Hanyuma nkaca nza ndacapa, ngenda menga ndiko ndacapa ne canke me, murabibona. Ngenda ndacapa me. Reka negera imbere gatoya hanyuma ce ndabereka uburyo nagiye ndacapa iyo ndome. Urunyuzi rugenda iyo ndiko ndava, sinzi ko mubibona. Kuko amajisho uri kurafuma iyo yanyuranije bica bikugora kugira uwuzuze. Hambere ingene nagize, murabe nagiye ndacapa urudome, mwabibonye. Nagiye ndacapa urudome me, ni me igenda, murabibona ni me. Hanyuma ndabandanya kuko kugira tubimare tuza gukora incuro zitatu. Turasasa ubwa mbere nuko twashashe. Nawe wotora ugatambara kawe ukasha utangira gucapa runo rudome rwa me, murabibona. Ukagenda ucapa runo rudome rwa me. Mukuru ucapa rero sukundi n'ubundi ari byo nshaka kubereka. Murabona amaso y'uru runyuzi nyagenda behungene bigenda. Urunyuzi urabona yuko aha ngeze aha, murahabona aha ngeze. Urunyuzi ruryamako hejuru, ruryamako kuko munsi rukaryamako hejuru. Sinzi ko turiko turajana, ndiko ngenda ncapa urudome me. Ngenda ncapa urudome me, nigo ngenda ndacapa kugira fume wa munyororo wanje wa mwiba. Sinzi ko turiko turajana, reka ndabereke ukungene yame nayicafye.
nababwiye yuko abatagize gute abadashobora kubyumva neza boja muri groupe hanyuma nkazobigisha turi kumwe. Murabibona nacafye urudome rwanje me. Aha n'ubundi simba ndaheza aha nyene n'ubundi ngenda ndasubizamwo hagati na hagati hagiye hasigara nongeye nshiremo urundi runyuzi nandike nyene urundi rudome me. Aha ndahasubizemo n'aha ndahasubizemo guco nandika urudome me. Nivyo ngomba ngire kandi kugira tujane mpaka wa munyororo wanje wa mwiba mpaka ndagize gute ndawufumye ndawumaze. Yego urushinge ndarutaye bagabo. Urushinge sinzi aho ndarushize ariko turabandanya ndarubonye. Aha tugira twongere ducape urundi rudome me nyene twongere dusubizemwo twongera gusubizamwo kandi aha twafumye kugira bize gufufira nk'uko. Dusha tugenda tugira gute dusubizamwo aha twagiye turagira gute turafuma nyene niho tugenda dusubizamwo. Murabibona ngenda nsubizamwo uku ngenda nsubizamwo nongera ncapa rwa rudome rwanje me nkagenda nongera nsubizamwo rwa rudome rwanje me nkagenda nongera nsubizamwo ngenda nongera nsubizamwo. Murabibona nkongera nkamanu nkagenda nsubizamwo ndiko ndabifuma mubibona kugira namwe mugire gute mubimenye. Nkagenda nsubizamwo umva ndamanuka nkongera nkaduga nkamanuka nkongera nkaduga ndamanuka nkongera nkaduga nk'uriko arandika urudome me canke ne. Murabona ngaho ho hameze rwa rudome gusa muga ndiko ngenda ngira gute subizamwo. Murabibona nabegereje kugira mubibone neza. Amazina ni Nimbona Irene, channel yanje ni Nimbona Irene nyene. Hanyuma utarafyonda subscribe ndamusavye afyonde subscribe, hanyuma dutezanye imbere twigishanye. Nimero yanje ya WhatsApp ni 69 65 69 14. Umuntu yifuza kubimenya arashobora gutora agatambara kiwe hanyuma kazaragira nk'uku nabigize. Aha turiko turasasa kugira dufume munyororo wacu wa mwiba. Ubushize twize munyororo, uyu munsi dukeneye kwiga munyororo wa mwiba. Aha turahereje gusasa, hasigaye rero yuko tugira gute twuzuza kugira bifufirane.
murabona inyuma ingene bimeze, inyuma uhasanga hameze uku, ariko aho tuhejeje gufuma naho murabona ukungene hameze, murabibona aho duhejeje gufuma naha, aho tugira twuzuze. Mugabo ikintu nobahanura kugira ubimenye neza, wobanza ukicara uyu munsi ukiga gusasa kugira natangiye gusasa, nejo canke mu yandi masaha ukiga gusasa kugira mu mutwe umenye iyo ico bita amajisho iyo ariko araraba. Hanyuma undi munsi ukazokugura kano ka video kanje, uyu mwanya tugeze ko kuzuza ukaba ariho ugira gute wuzuza, kuko amaso uba wamaze kubona iyo amaso araba canke aja. Nabibona aha tugira twuzuze, mu kuzuza mpereye mwa rino jisho, murabibona urushinge ndarucumise mwiri jisho, mu jisho hagati. Aha ntidusubira kuza gucumita ngo tuko ducumita hasi, ca ntora aha aka kantu ko ngaha niko nca ntora cenza nonge ntoye rino jisho ryo ngaha, sinzi ko tuko turajana, cenza ntora ntore naka sinzi ko tuko turajana, camanuka ahanga urabona yuko ntari bugire gute, camanuka aha mu kajisho, hama nongere ntore aka kantu kaba kasigaye aha, utugenda utora ucuzura twibonekeshwa tugaruka mu mwari no jisho ryo ruguru. Turabibona, murabona mwiri jisho ndimwo, ca ndaritora uku, hariho utuntu tubiri hariho aka kano aka nacumiseko, hakabaho naka, ni ngombwa ndabutore, ca ngira uku urushinge rwanje, murabibona naka kakandi nyine kakasigaye nkagatora. Sinzi ko tuko turaja, urabona ko biriko birafufika, urabibona nk'ubu ngize uku ca nduga aha haruguru nkatora iri jisho nagiri niri nkaritora nkakwega, maze kuritora hariho akaca gasigara musi nkaca ndagaduza, hanyuma nkaca nza mwiri jisho ryo hepfo naryo, hanyuma maze kuja muri iryo jisho hari utuntu tubiri tuba tuhari, biba ngombwa yuko natwo utuduza n'urushinge ukadutora. Umwuga wo gufuma ntugoye, wamaze kugira gute, wamaze kuvyishiramwo, ntibigoye na gato. Ndifuza yuko uwo mwuga wanje uzogera kure, ugere kure ku buryo hoshobora, kuko sinifuza ko uwo mwuga wanje nzowuta, ku buryo nzogira nka kampuni ya Irene Easy Drap, ku buryo nshobora guhereza abakozi bakaza nanje bakankorera, ukava muhira ugiye ku kazi ugiye gufuma ishuka. Ishuka nimwayihurira ko muri bane muzoyifuma iminsi 2, nimwayifuma iminsi 2 mu ndwi, urumva ko muzoba mufumye ishuka 3. Mu kwezi urumva ko muzoba mufumye ishuka 12. Ukwezi guheze bikaba ngombwa ko nshobora kubahemba bivanye n'ishuka mwoba mwinjije uyu munsi, ku buryo dushobora uko kwezi dushobora kuvugana ati ishuka
bura ikibiri cakoze izo shuka, nimba mwakoze ishuka 12 muri bane, ati ikiguzi bayiza kuyigura ko tugaburamo kabiri, ntabahemba ku buryo ubu ngubu abageni benshi bakora mariage ni ngombwa baje y'amashuka afumye, ku buryo bazovuga ati kwa Irene tugiyeho ntitubura ishuka zifumye, ku buryo abantu mva makungu bashobora kuza bavuga nti reka tugurire amashuka kwa Irene, ku buryo ubu ushobora kuza kuyaronderaho ntuyabure. Ndifuza kwihangura umurimo wanje, uyu murimo nyene, uyu mwuga wanje nkawuteza imbere. Sinzi ko tuko turaja, murabona iyo ngeze kamwe ko bifufiye, murabona hana aho ngene hameze. Hanyuma batarafyonda subscribe babandanye bafyonda subscribe, kandi mugire na share, musharinge, mugire na partage. Murabibona hanyuma ndabashimira cyane ku bantu bakurikirana ibiganiro byanje, kuba bikurikirana kugira nzotera imbere, nzotezwa imbere na mwebwe mu ndaba caye mu nkurikirana, mu bwo muhora amasabone n'amasubscribe, kandi mubandanye mupartaja. Abatarafyonda subscribe nabo bayifyonde, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ifasha uwifashije, Imana ifasha uwifashije, kandi ngo Imana iduha ubuntu bugaduha abantu nabo bakaduhereza ubuntu, Imana iduha ubuntu nabo bukaduha abantu nabo bakaduha ibintu. Rero ndabasabye musonda amasubscribe kandi munshigikire mu bikorwa byanje. Murakoze cyane, Uwiteka abanzigamire aho muri hose. Ciao ciao.